Ndashimira Imana Data wa twese ngiri ubuntu bwayo kuba ndi ngaha. Ndashimira abakozi b'Imana bo muri mwebwe bambaye uyu mwanya. Bisigaye bababwiye ko amazina yiwanje ni Mugabo n'ifaranga Itimo. Niwe ndi Umunyakirundo ariko kandi ndi Umunyamugashikanwa. Kuko nabatirijwe hariya mu Ruyaga yiga ngaha Ibuye. Urumva rero nawe ndi Umunyakirundo mundi ruhande ndi Umunyagashikanwa. Mugabo gusa kubera Kirundo n'Agashikanwa bari bamwe bihe bigeze tutaduherera mu Kirundo abandi namwe muherera ino. Rero tugiye gusangirira hamwe amajambo y'Imana ngaha mu cete ca kabiri canditswe na Yohana igice n'icya mbere turasoma ku murongo w'icenda barabe ijambo ry'Imana. Icete ca kabiri canditswe na Yohana igice n'icya mbere turasoma umurongo w'icenda. Avuga ngo umuntu wese arenga ku nyigisho nagume mu byo Kristo yigishije ntafise Imana. Uwuguma mu byo yigishije niwe afise Data wa twese n'Umwana. Ahandi ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu wese ararata nagume mu byo Kristo yigishije, uwo muntu nta Mana afise. Uyu ari Yohana umwe mu ntumwa uwanditse burya butumwa bwanditswe na Yohana, uwanditse icete ca mbere n'icya kabiri n'icya gatatu, kandi yanditswe n'ivyahishuriwe Yohana. Niwe yari yaramenye Imana neza, amaze kuyimenya ayimenyesha abandi. Mu byo yavuze rero byamwubatse kandi byamugiriye ikimazi. Ibyo avuga ati n'abandi babimenye. Yohana aravuga ngo umuntu wese ararata, umuntu wese asamara, umuntu wese agira avuye agira ashitse agaca yibagizwa n'ibyo ashitsemo. Yahora ari umuntu w'Imana, yahora asenga, yahora aririmba, yahora akorera Imana, agaca vyibagizwa n'ibindi bimukweze bimuhamagaye nguwo nafise Imana. Abantu mw'isi barafise ibibahamagara uburyo bwiza. Mugabo Yohana ngaho aravuga ngo umuntu wese asamara, umuntu wese yirengagiza, umuntu wese akengera ibyo Kristo yigishije ntabigumemwo, ntavyamemwo, ntabirimbure ku murango no mw'ijoro ngo avyitwararike, abibemwo, avyirigwemwo, abiraremwo, uwakavyirengagiza uwo nafise Imana. Wavuga ati mbega ibyo Kristo yigishije n'ibiki? Niwasoma hajya mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, uzobona ingene Yesu yabwiye abigishwa biwe ngo nimukice. Umuntu w'Imana yahamagawe n'Imana akwiye kumenya agaciro k'umwana w'umuntu, akavyitwararika, akavyigengesera, akavyiyubara, akamenya ko icyaha cyo kwica ari icyaha Imana ikurikirana, ati amahoro yokirongera. Yesu yabwiye abigishwa ngo n'amaraso ya Abeli baracataka mu gihe ca Yesu. Hari haciye imyaka n'imyaka, ibihe n'ibindi, Kayini aribagizwa, Satani amutera inzigo, amutera ishavu, amutera urwango, ananirwa no guharira gushika yishe murumuna we Abeli. Imana iguma ibimuharura, arabiburamwo amahoro. Uri mw'ishengero ry'Imana rero uragume mu byo Kristo yigishije, umenye ko amaraso y'umwana w'umuntu nikatihabwa, wigengesere, ugume mu byo Kristo yiyandikiririje, ntusamazwe n'ibyo mw'isi, n'ibyo ubona, n'ibyo wumva, uhava urarata, uhava usamara. Muri ibihe bya none urabona ko hari impararo ngo umuntu wese nabyare abashoboye kurera. Ahantu hamwe mu micungano yaho tubaye hariya mu Kirundo, imwe mu ikomine zo mu Kirundo, umugabo yabwiye umugore ngo ndakwiye
rugo. Ari mu mugabo aryamye mu ijoro, Imana iramugendera yabarandikana na nyamugabo imubwira ngo mpereze umwana wanje ntivuguruzwa. Abona bagwanira umwana ati umwana wanje ntivuguruzwa. Uwo mugabo yikanguye atarabwira umugore ati Imana yafashe ndabivuyemwo ndabiretse. Uwo mwana yaravutse ubu baje bamwita ntivuguruzwa arakuze. Umuntu wese araraza nakume mu byo Kristo yigishije ubona afise Imana. Eko ukaganira na mwene so, nambura umugore ukaganira n'umugabo, nambura umukobwa ukaganira n'umuhungu, ukumva amajambo ariko arakubwirana amajambo apfuye, uramuva inyuma, uramenya utuye umuntu nta Mana afise, agenda uko yitanze ubufuti, awusha umusaraba, yiyegeje mu ishengero, nta Mana afise. Umumenye yuko umuntu wese asamara, asamajwe n'ivy'uyu mubiri nafise Imana. Umukristo umwe aryamye ararota. Yari yarize afise ubwenge, ibiharuro n'igifaransa n'icongereza yaravyize, ariko aryamye azabona umuntu aje ngo aramukubita, ahera mu mutwe arakubita, ati ubwenge bwawe bwagupfuye kubusa, nacyo wabukoresheje k'ikimazi. Aragenda ku maso yiwe arakubita, ati amaso yawe araba ibintu biteye isoni, arakubitwa ku maso, aja ku munwa arakubitwa, ati umunwa wawe uvuga ibintu biteye isoni. Yikanguye aramenya ati Imana yangendeye iranyiyanije. Muri iyi minsi ya none y'iherezo abantu barasamara, bagasomazwa n'aya matelefone n'ay'iterambere. Umuntu akajya kuryama aho yojyanye, akaguma muri saro saa imwe zibiri zitatu zine zitanu indwi umunani, ugasanga umuntu bwagira buraca itiro rikaba ritangura kumufata. Yarasamajwe n'ibya kino gihe. Isi yaramukweze, imurusha inguvu, imurusha ubushobozi ububasha. Bibiliya nga Yohana arandika ahanura abakristo, aravuga ngo umuntu wese asamara nakume mu byo Kristo yigishije, uwo muntu nafise Imana. Mugabo umuntu akuma mu byo Kristo yigishije, amenya ati jewe ndi umuntu w'Imana. Ujyana indirimbo y'8 ngo yari umukobwa w'umukene, hanyuma asabwa n'umuhungu w'umuhamberere cyangwa umwambi w'abandi, umuntu iwabo bafise ibyo bajya bagasigaza. Mugabo uwo muhungu aba umupagani atasenga Imana. Bamucaguriye nyamukobwa aragati jewe ndi umukristo kandi nzokwama ndiwe, sinkangwa n'ibyo bihinda. Baramuzanira abandi bakobwa ati genda mu museke. Umukobwa yiyanyishije ibintu nyibi, baragenda baramutwenga ati jewe nayo igihugu cyose tuntwenga, jewe ndi umukristo kandi nzokwama ndiwe. Bagira bati ntibyumvikana, bamutwara abasirikare bamutera ubwoba ko azopfa, atabyemera atazoba. Jewe ndi umukristo kandi ndimo ndagwana n'ibyaha, n'umugabisha n'umwami Yesu ati uwo nitwaba kumwe genzo kwa matsiko. Guma rero mu byo Kristo yigishije. Niwaguma mu byo Kristo yigishije uzoba ufise Imana. Ari ukashika muri kino gisagara ca Ngozi kikakukura kikakwibagiza iyo wapfuye n'iyo uri muraja, ibirimo birimo birasayangana, nawe ugasayangana navyo, uramenye ko iherezo ryawe izokubera ari. Bambwiye inkuru y'umukobwa umwe yacaguwe n'umuhungu. Umukobwa amaze gucagurwa n'umuhungu, umuhungu aramusiga ati rero jewe ngiye mu mashure kwiga hanze, nzogaruka kandi nzoca ndagutwara. Ariko ananijwe akirindiriye
ibyo kurindira biramurengana, arasamara acatwagwa n'ubundi. Atwawe n'ubundi barahezagirwa, Imana irabahezagira, bararonka ivyo barya, bararonka ivyo bambara, baravyara umwana wa mbere avutse, uko wamuga amashure yo hanze yamaze, ataraza avuga ati mukobwa we warampemukiye, nawe ati nawe waratevye. Aramubwira ati mugabo naho biruko, jewe ndacagukunda nuze ndagutwara. Acafata imodoka, acofa wa mudamu w'abandi n'umwana w'abandi, bacabwira umugabo ati umugore wawe baramunyurutse, hari umugabo w'imodoka mutwaye, uwundi nawe amwiruka inyuma n'imodoka, yamufatiye n'iwanyu Ngozi. Hanyuma arabwira umugabo arabwira umugore ati mpereza umwana wanje jana n'uwo bashimye. Wa wundi nawe ati barinze bakwaka n'uwo mwana, nanje mpira mu modoka bigiriye. Acabura byose n'ingatigizwe gute. Umuntu wese ararata, umuntu wese asamara, umuntu wese yibagizwa n'iyi si iyo yavuye, agahimba nabi, akibagira iyo yavuye, wona bisimara. Umuntu yibukiye ibyo Imana yamukoreye, yibuka imbabazi z'Imana, urukundo rw'Imana, ineza y'Imana, uwarafise Imana agendana n'Imana. Mu bibazo byiwe ahamagaye Imana, Imana iramwitaba, ikabana nawe, igakorana nawe. Yohana rero yarazi abantu bagiye barasamara, yarazi umuntu yitwa Yuda yakunze amafaranga, ashima inama z'ijoro, aja kuja inama itagika yo kugurisha umuntu w'Imana, umwana w'Imana. Uwo Yuda yari yarababaje Yohana, kubona Yuda yaragiriwe ubuntu. Yesu yabwiye abigishwa biwe ati ni mwebwe mwabonanye nanje amaruswa ndababikiye ubwami. Hariho amaruswa twabonanye na Yesu, hariho ivyo wihanganiye, hariho ivyo ugenda urababazwa munsi y'izuba, ukihangana ugashinyiriza, ukihangana ukagumizako, kubw'iyi nzira y'agakiza ugira uti bitebuke, Imana izompamagara, impamagare nyiri umuntu w'Imana, sindangize nawe. Nabwiye ko je nabatijwe hariya mu Ruyaga, bigibuye batubabwira wari umunsi wo kubatizwa, batubabwira bati rero mwebwe mubatirizwa mugashikanwa, tutatuvibuye n'amaguru tushika mugashikanwa. Tujitse mugashikanwa ati saha ni mu Ruyaga. Uyubwira umuntu kuva ibuye akaza mugashikanwa n'amaguru, akatasubira mu Ruyaga n'amaguru, wari urugendo. Umuntu akwiye kwibuka iyo yagize gute, iyo yavuye. Kwibagira nicyo cyaha cya mbere, niyo ngorane ya mbere munsi y'izuba. Imana yari yabwiye Abisirayeli ati murabona ahantu ndabakuye, muri ubu buja, muri aya maganya, muri ibi byago, ndabajyanye mu gihugu gitemba amata n'ubuki. Mwebwe Imana yarabakuye mu misozi, bizanye ngaho mu gisagara ku mata, ikaburimbo. Mugabo Imana yari yagize Abisirayeli arabwira ati nimwamara gushikayo, mukarya mugahimba, mukubaka amazu, ibintu byanyu bikagenda neza, muze mwiyubare, muze mwibagire iyo mwazananye. Bene data rero bo ngaho i Ngozi, bene data bo mu bubwiriza, muze wisengera Imana. Ibyo ubona muri iki gisagara, nturarate, ntusamare. Bambwiye umukobwa umwe yagiye anabona atabona zakanze zipasura, nawe atagura ipasura, kandi ari umukristo, ari umuntu w'Imana. N'amapasura ari kunari kutari, arakusanga bapasuye hariye po, bintu usanga baduki bararibara. Ariko
Kristo nyamukristo ajyanye, Imana iramugenda kuko Imana irakunda. Imana iramugendera abona ahamagawe ngo agende mu ijuru, atasanga mu ijuru ahaca hari amabara, hari amayesikariye cyangwa ingazi. Agera tuka ingazi ya mbere yakajya ngo mwa, akaduka ingazi ya kabiri ngo mwa, akaduka iya gatatu ngo mwa. Uko yaduze za ngazi yajipo itabuka aza gushika neza ngo kwirembo asigaye agifata. Hanyuma rero we yasanze kwirembo aramubwira atewe ati subira inyuma ubanze ubaririze iyo muhuzu uraheze ugaruke. Iki gisagara ni cyiza, ariko hanyuma bagishikamo kikabagura bakibagira agakiza bahawe. Satani akabakwega ngo bambaye kinyagihugu hariya, ngo bababaye abanyagihugu, abantu bato bato. Uraba umunyagihugu uragombe wambaye ipeyizane ntangura, mugabo uzokire kuja mu ijuru y'Imana iri. Uratuka wambaye, uragombe wambare sesa bayore, mugabo uje mu ijuru uzosumba wambaye izo mu magazini ataji wazokandagira. Yohana rero abwira abigishwa be ati umuntu wese ararata, umuntu wese asamara ntagume mu byo Kristo yigishije. Navise Imana bambwiye umukristo umwe yarasamaye, yarose amafaranga acareka kumwifana aja kunyiriye. Hanyuma rero umuntu umwe yaratwaye imodoka, amubonye asanga aho yicaye nka hariya ku kiyeri ciwe, aramwereka ati cyarakemutse ubundi. Hanyuma aracava kuri bya kiyeri harimo aranywa, acagenda n'iyo modoka yurirako, abaraganira na shoferi. Shoferi sinzi ingene yasamaye, agize kuja acavumbura imodoka, agize ngo arayivumbuye wamugwiza tungana bayinaka hasi, ipine ikimucako. Ijambo rya nyuma bumvise yavuze ngo yo unapfuye nihanye. Abaracikaye nuzosamazwe n'ibyo uzosanga muri iki gisagara. Ibiri ku gisagara nawe we n'ibyawe wubasha Imana, usenza Imana, Imana izoguhezagira iguha ibiri mu mugisha. Ariko ibyo mu isi ubirye uraba mu ijuru. Nayo ukumirwa kumurabisha amaso mu isi, ukarara tugasamara, ntugume mu byo Kristo yigishije, uramuzi yuko akamana uzofite. Yohana rero abwira abigishwa, ariko arimo arabwira twebwe uyu munsi, arakubariye ngo niwasamara ugasamazwa n'abandi bagore ba kino gihe, ugasamazwa n'abandi bagabo ba kino gihe, ugasamazwa n'urundi rwaruka rwa kino gihe, mu ijuru ntibazokumenya. Yesu yavuze ngo nzobajinjibura niviraho sinigeze ndabamenya. Wiyubare rero, wisengera Imana, wigumire mu Mana, abayiva kubareke. Bibiliya yavuze ngo abahemuka atanyanduko abo bazogira ingorane, n'amazina yabo mbere bazokwandikwa mu mukungugu, bazokwibagiranwa. Wewe niwigumire mu Mana, n'aya majambo y'Imana abayumvise Imana ibaheze. Tugiye gusenga Imana rero, turahaye kaze wewe. Yoshika muri kino gihe Satani ugasanga arimo aragutwara akayombekere, akwibagiza ivy'Imana yagukoreye, akagukura mu gakiza. Kaze abakozi b'Imana bagufashe gusenga Imana. Kaze uronye inkomezi zivuye ku Mana. Wewe ubwawe niwo vyishoboza, mugabo mwemu yarabayemwo, ubasha bw'Imana bukabamwo, uzogwana intambara nziza yo kwizera. Turahaye kaze rero umuntu wese yumva afite ico yotunganya, aze abakozi b'Imana bamufashe gusenga Imana. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo bari mwebwe mwisuzuma, ngo mbega ntimwiyizi, nimuzi ko Kristo ari muri mwebwe. Kaze abakozi b'Imana bamufashe gusenga Imana.
Mana yo mwijuru, Mana wera kandi Mana ugorotse, uri Mana y'imbabazi kandi uri Mana y'urukundo. Ijambo ryawe Mana rirashinga intahe yuko wowe utanezererwa n'urupfu rw'upfuye, ariko unezererwa n'abihana ibyaha byabo bakabireka. None tugushimiye Mana uyu mwanya wategekanije Mana, tugushimiye mwemu wawe yera yararitse ababene data akabagobera akabazana mu ngoro yawe bakumva ijambo ryawe Mana. Ijambo ryawe naryo n'urusenga ruroba, kandi ijambo ryawe ni kirore umuntu wese yirabiramo akamenya uko yagenze, akamenya uko yitwaye, akamenya ibyo yakoze. Mwemu yera Mana akamugendera bwirukiro, akamucira urubanza, kuko ijambo ryawe n'umuzana umuntu wese yipima ko. Ijambo ryawe rero Mana riravuzwe, gendera ababene data umwe wese Mana umugirire ubuntu. Yesu ndahinduka udukunda abatwawe n'isi, abarimo baratwagwa nayo muri iyi misi yerezo, ubagirire neza Mana. Kwa kuboko kwawe kw'ingomezi kumwe kudakanga umugwanisi, kubagobotore mu byo Satani yabashizemo, kuko wavuze databuja wera ibyo data atateye byose bizoradukwa. None randura Mana ibyo Satani yamenyeje mu mitima yawe bene data. Urakoze kuri Imana yumva igakora, twabigusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen.